murabibona huno munsi ndazi yuko abarundi bose bahanze amaso ijuru. Hariho n'abatanguye kuza barambaza ngo none tugire gute? Imvura ni y'Imana, kandi Imana ntawe uyisaba ngo imwime. Imana irakundana. None rero nagira ndabasabe dutangure kuyinginga. Abamenyeshamana nibatangure bafashe intama z'Imana kwinginga Imana tuyisabe kuva ubu dutangure. Nitwaba twari twasamaye abo baba batavyibuka ngira ngo nibo batumye ibanza kwirabira hirya kubera hari abatavyibuka. Rega rero batibuka gusenga. None rero kuva uno munsi dutangure twese hamwe duhuza amajwi dusabe Imana iduha imvura. Umunsi wa gatanu ku bayisilamu bavyibuke bakoraniye hamwe mu ngoro y'Imana. Ku munsi wa Mungu, ku munsi wa gatandatu abadivantiste bavyibuke igihe baza bakoraniye hamwe. Ku munsi w'Imana abandi bakristo abakatolika n'abaprotestanti bavyibuke. Twese duhuza amajwi kuva uno munsi mu miryango twinginge Imana itwibuke kugira ngo imvura igwe kuko yacerewe. Ukwezi ni kunini, ducerewe ukwezi ni kunini, ariko nagira ndabaremeshe iminsi yose amageragezwa arabaho kugira ngo Imana irabe yuko umutima wacu uguma uyemera. Ntihagire umuntu yazogira ubwoba ngo nuko abonye amageragezwa. Imana tuyigumeko, nirugira byose ngaho irazi akandi kantu keza duteguriye. Rero kugira ngo ibanze irabe ingene tumeze, kandi ndazi yuko akavura Imana buca ikaduha.